Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsody de Realite shikirizwa na Irambonagire. Turi ku munsi wa kane itariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Duhere ku gice cya mbere kijanye n'ijambo ry'umunsi. Muri abatandukanijwe b'ubwiza. Nk'ijambo ry'urufatiro dushobora gusoma mu gitabo ca Tito gice cya kabiri uhereye ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 14. Havuga ngo twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu yambaye n'umukiza, yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure ko ivyo twagabitanije vyose, kandi yihumanurira ubwoko ngo babe icibare ciwe, bagwane ishaka ry'ibikorwa. Uwanditse Zaburi mu gitabo ca Zaburi igice c'135 ku murongo wa 4 avuga ikintu gihambaye, kuko Uhoraho yitoranirije Yakobo, Isirayeli yamutoranirije kuba uwiwe bwite. Niko kuri kwanyu kwa kino gihe, muri ubutunzi budasanzwe bw'Imana yahisemwo, yiyeguriye kandi bw'ubwiza, yabashize ku ruhande ku bw'ubwiza bwiwe n'umugambi wiwe w'ubumana. Mu gitabo c'Abanyefesi igice ca mbere ku murongo wa 4 havuga ngo nk'uko yadutoranirije muri we itandukaniro ry'isi ritarashigwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo, turi mu rukundo. Muvyiyumvire ko mwarahezagiwe ibiri hejuru y'ivyo muzi ubunye. Kubw'ivyo hagaciro ico muri n'ico mufise, ntimwishire hasi na rimwe, ntimukifate nk'abantu basanzwe. Imana yaramaze gushiraho, Imana yarategetse ugushigwa hejuru kwanyu. Nta bantu basangiye urukuma ari babiri mw'inosi, nta bantu babiri babaho bameze kumwe, kandi n'ivyo Imana yagomvye bigaragara muri mwebwe, kandi biciye muri mwebwe uburyo atigeze akora biciye mu wundi, muri mwebwe nyene, kandi w'ubwiza yashizwe ku ruhande. Mu gitabo ca mbere ca Petero igice ca kabiri ku murongo w'9 havuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranijwe kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Nimwibaze, ubwiza bwiwe muri mwebwe ntibuhengeshanya gukura. Ni bimwe mu bintu vyiza ivyo ijambo ry'Imana rishitsa mu buzima bwanyu, mu gihe muryiga, mu gihe muryumviriza, mu gihe bikorera batunganya, muba mumeze nk'izahabu iriko iratunganywa, nk'icuma c'agaciro kirushirizaho gukayangana. Uko murimbura ijambo niko mubandanya muba mu bwiza. Mugumane ico gicapo c'ubwiza canyu mubona mw'ijambo. Uwo niwe kuri wanyu, uwera wo mu rwego rwo hejuru, yogejwe, yatunganijwe kandi yatsindanishirijwe. Aleluya! Tuja mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho, twisunze inyigisho twize. Dusenge duti: Data mwiza, ndagushime ko warangize umuntu w'agaciro kadasanzwe, atandukanijwe ku bwawe, ku bw'ubwiza bwawe n'umugambi wawe w'ubumana. Ntamukira mu gutahura icondi muri Yesu Kristo, wejejwe, uri mu rwego hejuru, yatunganijwe kandi yuzuye ubwiza. Ubwiza bwawe n'ubugorotsi bwawe burushiriza guhishurwa muri jewe, kandi biciye muri jewe, mu gihe ndaba kandi mbayeho nisunze ijambo ryawe, mw'izina rya Yesu, amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje, kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mw'izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40
ubusa 14.